Shalom wakurangira mwese kino gitondo muko mumviza ikiganiro kanguka mushikizwa na jewe Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa mbere, nizere ko mwagize ibihe vyiza. Ndabifuriza kutangura indwi muguma mu mugambi w'Imana, kandi ku musi wa mbere nama nibuka gushimira umuntu wese afata umwanya gusengera ekipe kanguka. Igihe cyose usenga, nimba wumva yuko ari cyo wunguka muri kino kiganiro kanguka, wamuvuga ekipe kanguka, kuko igihe cyose usenga hari ikintu twunguka, kuko inkomezi zacu tuzikura amasengesho. Igihe cyose musenga, mwibuke gusengera abapartenere bakanguka, nuvuga abadufata mu mugongo kugira kino gikorwa gishobore gutera imbere. Ku munsi wa mbere rero namara bibutsa ikivugo ca kanguka, ariyo devise ya kanguka, igizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere nuko dukwiye kwemera ubugombe bw'Imana niyo butandukanye n'ubw'iwacu. Icya kabiri nuko dukwiye gusenga imisi yose. Icya gatatu nuko kizira kwidodomba, ahubwo dukwiye gushima muri vyose. N'umunsi rero kuvuga icya gatatu, nuvuga yuko kizira kwidodomba ariko dukwiye gushima muri vyose. Biragoye kutidodomba utaratahura yuko mu buzima bw'umwana w'Imana, umuntu wese akoranyiviriza mu buzima haba ibibi n'ivyiza. Nimba witeze yuko uzogira ivyiza gusa atangorane nimwe uzogira kubera umwana w'Imana, niyaza yuko wibeshe, kuko waba umukozi w'Imana, waba umuntu asenga, waba umuntu w'umwemu canke w'umwuka, uko umeze kose hategeza kuba ibihe vyiza n'ibihe bibi mu buzima bwawe. Iyi si niko imeze kuva habaye icaha ca Adamu na Eva, ibibi vyarahabaye kandi no munsi biracahaba. Rero ingorane zirahaba, ntushobora kuvuga ngo zoba utagira ingorane. Yesu Kristo umwana w'Imana wenyene muzima yaciye mu bibazo. Ni gute tutoca mu bibazo? Ni gute tutoca mu ngorane? Kandi Yesu na wenyene atacaha yakoze yaciye mu ngorane. Yesu baramugwanya, Yesu baramutuka, Yesu yaraciye mu bihe bigoye, arakubitwa, arabambwa, atacaha yakoze. Rero kuba kw'isi uteza kuba witeguye ko ibibi birahari n'ivyiza birahari. Hanyuma dukwiye kwiga rero gushima muri vyose kandi sutidodomba. Igituma widodomba nuko ibintu bitagenze neza, ariko ntushobore kwitega yuko ibintu bizokwama bigenda neza ngo nuko usenga canke wizera. Nico kintu gikuru nashaka gusangira namwe kino gitondo. Turavye mu ijambo ry'Imana, mu bantu baciye mu bigeragezo, umuntu avugwa cane ni Yobu. Yobu yaratahuye yuko nubwo yari umugororotsi ategezwa guca mu bihe bigoye, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko Yobu yubaha Imana, yagendera mu kugororoka, yatanga ibimazi canke ibitambo ku giti ciwe no ku bana biwe. Yari umuntu Imana yishimira, ikabwira Satani ati wabonye umugororotsi wanje. Yari umuntu yakora ku mutima w'Imana, ariko ntivyabujije ko agira ibibazo, ko agira ingorane, kandi ari umugororotsi. Kuko ivyo utarabitahura, igihe cose ugize ikibazo uzosha widodomba ukabaza Imana igituma yabiretse bigashika. Imana yararetse Yesu araca mu bibazo, araca mu ngorane. Imana yararetse Yobu araca mu ngorane kandi agororokera Imana. Musomye muri Yobu igice ca kabiri umurongo w'icenda, Job chapitre 2 verset 9, igihe yatanguye kugira ingorane, akababara, umubiri ukamera nabi, inka ziwe zigapfa, ibibazo vyose yariko aracamwo, amerewe nabi no ku mubiri, anagwaye. Umurongo w'icenda batweka umugore wiwe atagira ukwizera na gato, kuko yabwiye Yobu amajambo amubwira ati ni gute ushobora kuguma ugororokera Imana yawe n'ibibazo uriko uracamwo? Amubwira ati iyo Mana yawe yivume hanyuma upfe. Vuga amajambo mabi yo kuvuma iyo Mana yawe upfa umupfa, ko naco bimaze kuguma ugororokera Imana kandi uri mu ngorane. Muri amajambo umugore wa Yobu yashaka kumwereka yuko nta kuntu woshobora kugororokera Imana hama ugaca mu bibazo uriko uracamwo. Niko abakristo benshi no munsi biyumvira, ntibashobora kwibaza yuko umuntu yogororokera Imana aca mu ngorane. Niyo babonye umukozi w'Imana canke umwana w'Imana agize ikibazo, batanga kwiyumvira ngo ni inkoni canke ni icyaha yakoze, kuko abakristo benshi bibaza yuko ingorane zijanye n'icyaha. Ushobora guca mu ngorane kandi utari mu cyaha, wubaha Imana, usenga imisi yose. Ni murongo w'icumi rero Yobu yamwishuye amajambo y'umuntu yahishuriwe. Yamubwiye ati wowe uvuga nk'umugore w'ikijuju atabwenga agira. Amubwira ati ni gute ushobora kwibaza yuko dushobora kuronka ivyiza gusa ku Mana ntihabe ibibi bihaba? Ibi rero bihishuriwe. Umurongo urangiza uvuga ngo muri vyose Yobu nta cyaha yakoze ku minwa yiwe. Mu majambo ntiyidodomvye. Nico ni ikintu gikomeye cyane, twige kutidodomba, kuko utaratahura yuko ibibi bishobora gushikira, ingorane zishobora gushikira, uzokwidodomba igihe cose ibintu bitagenze uko ushaka. Nico gituma rero dukwiye guhitamwo gushima muri vyose, uko bisa kose tugashima Imana.
tugeze mu mwanya w'inyigisho. Turakomeza kwiga gitabo c'abami, turacyari ku bami ba mbere igice ca 17. Nabasavye ku munsi wa gatanu ko muba mwasomye igice ca 17, kandi nkuko nabibabwiye igice ca 17 tuzokimara ku mwanya kuko hari vyinshi cyane byo kuvuga. Harimo inyigisho nyinshi, abakunda kurikira inyigisho zanje kino gice nakunda kucigisha ko gose kuko hari ibintu vyinshi mpamwe Imana agira anyigisha ko kino gice ca 17. Rero nawe nizere ko wagisomye, nimba waragisomye nashaka ndagusangize ivyo mpamwe Imana yanyigishije kuri kino gice ca 17. Ku murongo wa mbere turabona Eliya abwira umwami Ahabu yuko atamvura izosubira kugwa kiretse niyasubira kubivuga, kiretse ari jambo ryiwe. Mwene majambo bwari ubuhanuzi abwira umwami Ahabu yuko atamvura izosubira kugwa. Rero iyo nkuru nimwe bavuga muri Yakobo igice ca 5:17-18, Jacques 5 verset 17-18, kuko Yakobo yandika avuga ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, navuga yuko yari umuntu w'inyama n'amaraso nkatwe, yarasenze yinginga asaba ko imvura itagwa, hanyuma ngo imvura ntiyagwa. Yamaze imyaka 3 n'igice, 3 ans et 6 mois atamvura igwa. Murongo 18 havuga ngo hanyuma ngo Eliya arasubira arasenga, ikirere kiruguruka, imvura iragwa kandi haraba n'ivyamwa. Rero ibi Yakobo avuga mu gice ca 5 ni inkuru tugiye twige mu bami ba mbere igice ca 17. Musome igice ca 17, musome igice ca 18 kuko birajanye, kuko igice ca 17 umurongo wa mbere batubwira ingene Imana yahagaritse imvura. Igice ca 18 ku murongo wa mbere naho batubwira ngene Imana ivuga yuko imvura igirigwe niyamana nyene. Aha mu gice ca 17 imvura irahagarara, mu gice ca 18 imvura irasubiragwa. Rero igituma imvura yahagaze byari bijanye n'ubuhanuzi, byari bijanye n'ijambo ry'Imana yuko abantu basenga ibigirwamana imvura ntiyasubira kugwa nk'inkurikizi zo gusenga ibigirwamana. Tuzobona ko mu gice ca 18 basuye kuronka imvura ari uko ibigirwamana bivuye muri Israeli, abavugishwa ba Bayali n'abandi bavugishwa basenga ibigirwamana. Umwami Ahabu yarasigaye asenga ibigirwamana, vyasavye yuko ivyo bigirwamana vyose bihava kugira imvura igwe. Rero igice ca 17 ku murongo wa mbere akora abwira Ahabu yuko atamvura izosubira kugwa, nukuvuga yuko baciye bamara imyaka 3 n'igice atamvura igwa. Umurongo wa kabiri ijambo ry'Uhoraho ngo riresura kuza kuri Eliya rivuga riti, ku murongo wa 3 ngo nugende, aramubwira aho agenda, nukuvuga yuko Imana amubwiye agenda ku mugezi Kerite ngo hafi ya Yorodani. Hari inyigisho ikomeye gose kuko Imana ikora abwira Eliya aho agenda kandi atamvura ihari. Ni gute umuntu ashobora kubaho atamvura igwa? Mwibuke yuko abanyisirayeli bamaze imyaka 40 bari mu butayu, mu bugaragwa, ahantu atamvura igwa. Ariko nubwo atamvura yagwa, Imana yaramanura manu yava mu ijuru. Nukuvuga yuko nuba uri ahantu hagoye, ubona yuko utoshobora kubaho, kumbura shomereye, kubona akazi ufise, wararondeye akazi biranka, nimba wizera Imana izogutunga muri ubwo butayu, mu bugaragwa urimwo, gushika izogushikane aho wowe ushobora kuronka akazi, hamwe ushobora kuronka ico ukora, nkuko Imana yabanye n'abanyisirayeli gushika binje mu gihugu c'isezerano. Eliya rero yagiye ahantu amara imyaka 3 n'igice atamvura ihari, ariko Imana yaramutunze. Kubera iki? Kuko umurongo wa 4 Imana yambwiye ati uzonywa amazi yo ku mugezi Keriti. Ku murongo wa 4 uzonywa amazi kandi nategetse ibikona bizoza kukugaburira aho nyene uzoba uri. Murashobora kwiyumvira umuntu agenda ahantu atamvura ihari, hakaba ari umugezi mu butayu, ahantu humye atamazi ahari, atamvura igwa, ariko Imana yashizeho amazi kandi yategetse ibikona bizoza kuranwa biza kumugaburira aho nyene ari. Kubera iki? azora mu kibanza c'Imana. Murongo wa 5 ngo Eliya bikora nk'uko Uhoraho yamubwiye, aragenda aguma hafi y'umugezi Keriti nk'uko Imana yamubwiye, hafi ya Yorodani. Ibikona ngo vyamuzanira umukate mu gitondo hamwe n'inyama, vyaza kabiri ku munsi, vyarazana mu gitondo, ibikona bigasohoka kagaruka ku mugoroba. Ni ukuvuga yuko Eliya ntiyigeze abura ico afungura kandi yanywa n'amazi. Ibi rero ni inyigisho ikomeye cyane, vyerekana yuko iyo uri mu kibanza c'Imana, aho Imana ishaka kuba, ntushobora kugira ubwoba ngo nzobaho gute, nzoye gute. Nivyo urakora, uragira ivyo ushoboye, ariko wizera Imana izogutunga aho uri, ariko utegerezwa kuba uri aho yo nyene ishaka. Ntugende aho ushaka gusa ngo ndizera, ariko ube aho yakubwiye. Eliya ntiyagiye ariho hose, yagiye aho ijambo ry'Imana ryamubariye. Ivyo nzobana yansigura ejo. Ndabivuze gusengera igikorane ca Kanguka kigiye kuba mu ndwi 3. Nizere ko muko muradusengera, ndiho abaho umugisha, tuzokomeza ejo.